GM Films, God of Films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Akamuna, Nukuri, Akamuna, Akamuna, Nukuri, Akamuna, amacakubira afatiye ku madini, amacakubira afatiye ku ntara n'amoko, amacakubira afatiye ku madini, kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri. Nakamuna Nakamuna by'ukuri, Nakamuna. Ega burya hari n'undi yavuze ngo merci yamaze amapera kwa padiri. Aha kudushimiye mbere twisubira no kwa muganga. Izo ariko hagati aho hari akantu ushaka kwibariza. Uyu mukozi w'Imana avuye ngaha niwe twari twiteze ngo asengere madamu wawe canke hariho undi twiteze? Oya n'uyu nyene kubera Diane komenga muramukemanga murazinanye. Oya ibyo kumenyana nawe cyangwa kutamenyana nawe aho si ushaka kugana cyane, aho icyo ushaka kubwira ni kimwe, nuko imwemu y'uyu mukozi w'Imana avuye ngaha n'iyi wanje ntibyisigeze bihuza. Hari ukuntu zagumye zigongana cyane nakubeshi, zagumye zinyinyurana. Kesi muri icunga mugarukire hafi. King Sabba's BDI WhatsApp audio. Hello. Yes, sister, how are you? I'm good. How about you? I'm pretty good. Oh wow, long time. Mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Fine for sure. Sasa mwanetu, yani umefika Burundi. Na kuona tu mapicha, mara uko bichi, mara sijui uko wapi, mara umeattend my event. Yani unajivinjari, unaenjoy. Mwanetu hata kunipa habari kunijulisha. Umbuhira ukuntu ibintu bimeze. Umacugenda uradirama n'inkuru ya parfait ntano kumbwira. Reka ndakubwira akantu. Uzi ko Yesu hari igihe yigeze kuza abwira intumwa ziwe ati nimuvyuke musenge kugira ntimuje mu mosha mabi. Umvirize ndababwire mwa bakobwa mwirinde ntumusange mugiye koza urutoke mu jisho ry'Imana. Umvirize ndabashingira intaye. Diana jewe ndamuzi neza cyane, ujya n'umukozi w'Imana yemejwe n'amategeko. Urazi we n'umugabo wiwe barasengera ibimuga bigatambuka, bagasengera impumi zikabona. Urazi mubwo ibitangaza baje kurira ngaha. Umviriza ndababwire ivyo byose inkuru nabwiwe ni ibintu niboneye n'amaso yanje. Uzi yuko baje ngaha baradusengera jewe na madame. Twebwe ngaha barekeze kuturoga, hamwe badashaka ko jewe na madame turonka abana. Diana hamwe n'undi mukozi w'Imana yitwa Pamela nibo baje ngaha baradusengera maka ivyo bari baraduteze hari inyuma ya televiziyo barabikuramo. Bajye abantu n'abakozi b'Imana pe uburi natwe twiteze ko umwana. Izo ngo arakora bitangaza. Ya Ibimuga bikamuguruka cyane gose n'abapfuye bakazuka. Ya Yo ni byiza basha. None izo nkwibariza nk'umukozi w'Imana canke nk'umufrere wanje. Konzo usoma Bibiliya
hari ahantu handitswe yuko ibitangaza aricyo kimenyetso cyerekana umukozi w'Imana yarobananijwe amavuta. Par contre je conzi nuko birivuga ngo mwirinde kuko mu gihe cy'iherezo hazoza gukora ibitangaza birenze ibi muriko murabona. None gayizo umva dukwiye gusamazwa n'ibitangaza gusa. Izo nunganiye sister wanje ijambo ry'Imana tubwira ngo tuganire ukuri n'abagenzi bacu. Ni hatari naragenda soma nshirako n'akaguru ntiwobona ni hatari ibintu ni sawa. Ewe ntibireke wacireko n'akaguru kwe. Wacireko n'akaguru uca wibagira n'ibyo nagutumye. Ubu rero inkuru ya parfait warashitse uradibama nta no kumbwira ngo bimeze gutya kandi uzi ikibazo kombido fwa ukimpangayikishije uzi stress bintera uzi ukuru dupanika hanyuma ugashika hiyo vy'ukuri kwaca ukawuka nyene ntumbwire ruko ibintu bimeze. Yewe ni hatari ahubwo ibintu nasanze kwa parfait na Akamuna kabisa ndavye ko bamuvuga ndukunda mubonye umugore wa parfait. Ewe Nukuri ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni umwana mwiza, umwana akunda gusenga, umwana aciye bugufi, umwana yubaha cyane abagabo. Je narabuze n'icyo mvuga ndahashitse pe nasanze umunezero udasanzwe. Ariko rero sha brother nubwo ndiko ndavuga uko hari ikintu cyane amakenga ufatiye ku nkuru ukuntu nayaze na mama nkongera nkayaga na parfait. Hariyo nkuru bagomvye kumpa be na parfait ariko bagerageza kwifatafata. Sha muri make inkuru y'urugo rwa parfait iri complicated. Sister. Yeah. Ukisikia bavuga ngo lisemwa lipo kama halipo linakuja. Erega ikibazo ntikiri mu bitangaza. Oya. Ahubwo hano hari ikibazo kandi naragiriye n'amakenga. Urinzi ubona umukozi w'Imana akubwira ngo kugira ngo imitwaro yawe yishugwe vyihuse utanga ikimazi. Uwo muntu uzomugira kamakenga. Erega nivyumvikana izo. Ni gute wonsigurira ko Imana ikeneye igiturire canke agashiruka bute kugira ngo amasengesho yacu iyumve vyihuse. Nukuvuga ngo iducishe ku bandi. Izo nimba bimeze uko Yesu Kristo yobazize iki ku musaraba. Kijambo ry'Imana rivuga ko yatubereye ikimazi gikuru mu buryo bwa Melkisedeki. Ivyo bimazi badusaba ni ivyiki? Ikindi naco wowe uri umusenzi, uri umukristo, urabizi neza ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo igitambara cyarahera cyatabutse mu kubiri. Ni kuvuga ngo umwe wese yemerewe kwigererayo. Ubu ntibigikenewe ko dutuma abaherezi kutuvugira canke kududugiriza imitwaro canke ubu twigererayo. Aha rero bisaba yuko uba umuntu w'incabwenge ukaraba mu mpande zose. Icyo nagomba kugusaba rero subira uvugane na parfait. Right. Rondera parfait mwicarane muri babiri muganire kandi umubwira ati uhisha ubwari nyoko ntiwarama. Umubwira ati mbwiza ukuri ibijyanye n'urugo rwawe. Burya Kanyana arashobora kukwereka ishusho itariyo. Rimwe bita ishusho y'umuntu. Yaba na mama bivanye na kijya kibazo urazi yuko ariwe yaranze Kanyana arashobora nawe ne kuguhisha ariko kuri kuzuye ijana kwijana buriya parfait ni wagufise. Please I beg you. Right. Gerageza mu buryo bwose bushoboka ganira na parfait. Hanyuma ni muganira na parfait akamara kukubwira ukuri. Uzoca umbwira uzoca ndaguha imitwe ndakubwire ico twokora. Okay, nta kibazo. Je nzogerageza nganire nawe. Erega ngo hari umuntu ngo yagiye gusaba ijambo. Agiye gusaba ijambo ngo baramugaburira ararya aranwa arahaga acataha atavuze n'iryo jambo bari bamutumye. Make sure utaba nk'uwo muntu ngo wishingira hayo mu Burundi hanyuma ngo ugaruke udakoze igikorwa nagutumye. Ndugu yangu, yani hapa tutagombana tena sana. Nitalifanyia kazi usijali. Have a good day.
Have a good night too. Thank you. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. Impanuro yanje rero hagarara mu kwizera usengera umugore wawe kuko twebwe twese turaguherekeza mu kwizera ariko kwizera nyamukuru kona kiza n'umugore wawe ni ukwizera kwawe b'inshuti namwe muyera muganire byose kuko n'ubundi niwe dutuma kutuvugira ibintu byose dukeneye kuri data n'ibyo tuba twagoramitse warashika imbere ya data akabigorora. Anyway, reka tujye gutegura ifunguro tujyana ku bitaro. Nina wowe witegurije kugumbura mama Izo nawe aje kuruhuka, jewe nditegura nze kurara mu ijoro. Murakoze cyane rwose, Imana ibahezagire. Amen. Can go? Aba bantu ko bambwiye amajambo akomeye, bavuze amajambo nkoze ku mutima, kandi aya majambo bavuye mu kanwa kuvyukura ari mu kuri kwinshi. Mana yanje nani nakarasubira inyuma mu vy'agakiza arashobora kuvuga amajambo aremereye nk'uko sha nibijya bavuga ko wigeze gukora ku mavuta hamwe mu yera nubwo yogwa katagenda kagerera. Mana nini ntama yawe ikirazimira ntubure kwigarura mu nzira zawe. ahubwo nyine reka telefone nyaparufe wanje numve iyo ageze ndamubwire je ko ngira nsohoke mwino misi no kuraba basi nkashiramo imiyaga. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Ah, abazimu basi stiwe sha ibigeragezo ntibizobura kuza ariko hago umuntu abizana urabona ka jengira akantu ko kwikosora vy'ukuri ariko nawe unyitambika imbere satani yarera inyuma naho noka kijitwe ubona ibicenzo bica hehe nk'ubona ibiki. Meme! 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 Umugabo wanje niyaza umubwire ko hari aho simbiye namubuze ku telefone. Mwabuja aho wagasimbiye ariko nivyo zurasimba kugira ngo ukore siporo uwo muvyibuho wawe manzo gabanuke. Yo none we ntukeneye kugira gataye Françoise nkakaki wanje. Oya meme simvuze gusimbuka
naho ndoye ncangaruka sinteba. Injira muntu. Injira ntihugaye. Biswanganiriza umushitsi. Ubuze ngo ni musaza wawe umuhereretse. Ariko nukuri mawuja rero ndagutere n'inkuru. Mawuja. Erega narinzi we ngo urivukana. Mugabo rero ndakubwira iwanyu muri beza. Uvyibusha aravyibuha agashikana. Nuwonza konda agashikana. Rero musaza wawe rero. Ni muremure, afise utwanwa, ni mwiza nukuri. Ariko mawe cyo ntariko ndatahura. Iyo ni nyinyi canke yagiriye ikibazo muri ikire nagiye kugarukana amahoro. Mame, imani yazagira kwishi. Inyinyi yuyu, imani yakuye mwaya. Atatu, umenga numwaba. Ema ndabibona nukuri. Brother, nashaka tuvugane ukweli. Mu bisanzwe wowe mutoyi wanje uri petit frère ntacyo wampisha. Ngerageje kuraba mu maso hawe ndabona ko ufite ikibazo nubwo wagerageje kumpisha. Urabona ko nakuganirije kuri situation ya famille yawe, ariko niko ndakuraba ndabona ko hariho ibintu ugomba kumpisha utagomba gukorako. Mu bisanzwe je na King Sabasi ntidutekanye. Twagiye inama ko no simba kukuraba nkaraba muri famille uko vyifashe. So please tell me the truth. Ko biraboneka kutamerewe neza. My sister. Yes. Bisanzwe ntaho ishumwa sinzira ikirasha. Kuko vyukuri ivyo wumvise kwa rukuri. Naco ncambariye. Novuga ko waje je mfise umugambi wo guhunga. No moke sister. Ndabi yo mpungira kugira ndabe yuko noruhuka na gatonya. Ariko mu bisanzwe jewe amakosa yose ndahata kuri mama kuko niwe yampuje n'ujya muryango. Sister, inkuru za Kanyana na mama wiwe nagomba ndakubwire ko ari Akamuna. Mari, ngira Imana ko atanatwumva. We ngaho ugenzwa na Maki. Mabuja, uko nyene niko mubanye n'uyu mukobwa. Ku majwi ya gatatu. Mu gasongero. Hejuru mu bicu. Mari, uri umusatsi cyane urakomeye mu mutwe. Kumenga wibagiye n'ivyakuzanye ngaho. Wowe cyakuzanye nukuza kumbaza uko tubanye je n'uyu mukobwa wanje wewe. Urakomeye neza mutwe wa Mari. Mabuja, je n'ukuri kw'Imana karagaciyemo.
ndabasanze muri mundu nziza mbona nanje ntobateza ibibazo rego mwari munanezerewe muryohewe gusa kingenza je nugusaba imbabazi nciye bugufi ku bintu byahabaye kuko nije munyabwoba wa mbere nahari nukuri ntazosubira je nzoba ntumva reka ciwe je nukuri namwe nyene hinyoshambi bajya abahungu je babaye bunyosha je ibi bintu nta nibyo nashaka nukujamwe kwarukoshwa ariko igihano waduhaye vraiment je sindakurenganya kirakwiranye n'amakosa nakoze vraiment je umbabarire ndarambiwe kwa mantekera intundura ndakubonye umutima uhababuka narijya nigwari agatima anye nafise ikibazo cy'umutima hari ukuntu kujya kuntu tera normal jutera ntuzeya urexagera rero no havura nzosanga nishwe ni hahamuka ndindi hahamuka se muvye ndindi hahamuka ndasabye ndatakambye ushatse mfukame ngaha no kurehe Mari icyo cyari kihuzanye ngaha sinababwiye ko gashikizo bazanaga basha none ntubona ko mutanguye kuza umwe okay je bico ndagusaba ni kimwe gusa kandi ubwiye n'abagenzi aho ubabwire banyitware ko neza nyimba bashaka amahoro tinyamba mushaka intambara azobaha amagume kuko nayo ndayafise maho jaho rero ku bintu kijanye n'amagume jewe sindimo umbabarire vraiment uzobukoze erega je ndi n'umwana burya tumwe ndi umwana tumwa burya unkeneye harutononyi uwo nkeneramo je noza ndaza tukabana mu mahoro nk'umwana n'umuvyeyi Kanyana ujya ubona si byo gusa hari ikindi kintu yankwegeye kandi nico kibikurusha ndagusabye umbwire ico kintu yakoze kumengo kiraremereye gusumba ibindi bintu ndagukoreye iki gisukure sister wonyihanganira gato nkasimbira aho hakurya ndagaruka tuvugane ntakibazo ibyo wambwiye rero navyumvise kandi nimba atakindi ufise umbwira okay urashobora gutomoka ukava ngaha nagera umuntu agusanga ngaha bigaje ho nyene ubona ngiye nishakoshi ntayitwaye mukama wanjye nabonye no kwitazura kumuganiriza bisaba akabaraga n'udutege no kurondera umwuka meme uri bwiza jaho nari nabonye reka ko wanshimye nabonye ko wanshimye nturinde uvuga je nagushimye kuva kera nyisaruka hariya agatima kateye ngo twabi amaso yawe rero ashume ngo ninya nitere aho urandaba mwuzuzwa mwuka umengo novugishwa urukundo rundimwo ruriko rurahirira rududubiza icuki ca Bujumbura meme tutiriwe turacakure burya amajambere yaraje kuvugana bisaba tubicisha ahandi hantu toraga telefone umaka nimero nze ndakurungigira bya bitima binini bimwe bimeze uko biguma bitwibiza uko ngo tiku nawe ukabonye umutima ukabura amahoro ndagushiriye ko kuririmba ikashi za I love you hamwe na za Joteme aka rero niko kanimero kanje kari mitere uzoza urarimitera mwo ngaho uzoca untora nibyo kuri mitera nabyo
ntacyo oho mare ibi nivyo vyakugenza uri singenzwa na kamwe wewe umukobwa wanje ukura muri bamwe hanisoni cyo gutuma nakubwiye ati tumuka ukaguma utsimbarara ngaha ku mukobwa wanje gamari reka tugenda tujanye ho turabimarira imbere bucya kudatwenga wakuzimu twenga ushaka bona ko twashwana mama wowe rero genda usubire mu dukorwa wari kurakora je ndagiye merekeza umushitsi kandi uze gutora amahera mu kabati uze kugenda ugura uduhuzo sawa comoka baboshwe na kameremere imwe mu mbizi bahora imbere ngira ni amivumo y'abasogokuru tutazi Imana tabara nta rukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko tutize Imana tuzovuga ibi nakamuna mare ujyaja wewe ugira amatwi cyangwa ufise amakobobo GN Films, Chronos Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.